Mu myaka myinshi isi maze yararemwe n'Imana. Imana yaremye ivyaka, irema izuba, yaremye ukwezi, irema n'inyenyeri, irema ibikoko binini binini na bitoya, yaremye ivyatsi, irema n'ifungurwa zo kugaburira abantu ndetse n'izibikoko. Yashizeho amazi, ituremera ikirere kirimo n'akayaga keza, iraheza irema umuntu. Hari byinshi byagiye biba kuri ino si, naho Imana yaremye ari nziza, ariko byagiye byerekana neza yuko isi iriko irahindagurika. Bimwe nivyo wabonye, ibindi nivyo wabwiwe n'abakera. Hariho nibindi uheruka kumva canke gusoma. Hari biri mu rugo rwawe, aho ubaye, mu babanyi, bimeze nk'ivyaburiwe umuti. Ibyo byose ukabibonera mu vyaremwe, bigenda byerekana ko biriko birava ku rutonde Imana yabiremanye. Ingo nyinshi zuzuyemwe amarira, agahinda n'ibibazo bisa n'ivyaburiwe umuti. Ivyaha navyo bimaze kurenga urugero, ku buryo byinshi byaburiwe amazina, kandi byinshi kabikorwa n'abantu bavuga ko basenga Imana. Warabonye igwirirana ry'amadini afise bibiri yimwe, Imana imwe, Yesu umwe, ijuru rimwe, mpemu yera imwe, ariko ayo madini ntahuze. Imibiri y'abantu nayo muri no misi irarushe. Abantu nababonye bamwe bavuga ko baremwe nabi n'Imana, bagiraje kuyikosora mu gushiraho ibindi bintu. Harabongeye ko hari nabagabanije ko indwara nazo zononye imibiri y'abantu benshi. Hari indwara z'ubwonko, indwara z'ibibyimba ico bitwa kanseri, hari indwara z'urukoba, indwara z'umushishito, hari izindi indwara z'amara n'izindi ndwara zitandukanye ziri ku isi. Abafise imivyibuho y'ikirenga, abafise indwara zo guhangayika ico bitwa stress, ndetse imivurungano nayo mu bihugu irabiciye biracitse. Amanama yirwa arakorana ku isi, ariko amahoro yabuze ku isi. Rero mwene data uri kuradukurikirana, ivyo byose birerekana yuko isaha ivuye ari habi, ahigeze ni habi, ndetse nahigiye ni habi. Isi maze guhema umuvumo w'icaha. Mwese muri ko mudukurikirana, ivyo akaba ari bimwe mu bimenyetso biranga ukugoroka kwa Yesu, aho umwami wacu Yesu Kristo azoza aziye ku bicu, aje gutora abamukoreye, abamugororokeye, aribo bitwa abagororotsi. Muri kino kiganiro rero tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso biranga uko kugaruka kwiwe, ivyo yadusigiye mu ijambo ry'Imana. Dutegerezwa kurebera ko tukamenya ko Yesu agira agarutse, ageze ku rugi, tukitegura mu mitima, tukihana ibyaha, tukamukorera. Rero ariko ni byinshi, ibindi tuzobiganira mu kiganiro kizokurikira. Rero mushishikare kudukurikirana, aho tugira turebe byinshi mu byo mumaze iminsi mwumva, mu byo mutumvise, mu byo mutabonye, n'ibyo mutari muzi ko bishobora kuba biriho. Imana rero twese ishishikare kuduha gukurikirana muri kino kiganiro. Ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ntimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone ko mushishikara gusenga. Ushobora rero kwibaza ati byose ni biki kandi ni bingahe? Ibyo byose bizohezwa n'umunsi w'umuhero w'isi. Hari ibikorwa byo muri buno buzima dukora, haba kudandaza, kwiga, kurongora, gushingirwa, kurima, korora n'ibindi byinshi dukora. Ibyo byose umuhero w'isi, ku munsi w'umuhero ibyo byose bizovaho. Hariho Satani n'abadayimoni biwe, nabo umunsi w'umuhero w'isi uzobakuraho. Hari inyigisho z'ibinyoma zimaze iminsi zizeho na benshi, zifise abazamamaza benshi, ariko zitafise ikizishigikira mu vyanditswe vyera, nazo zizovaho. Hariho ibyaha byugarije iyi si, aho ibintu bisigaye bikorwa mu isi, wogira ngo abantu ntabwo bakigira conscience, ntabwo baciyumvisha. Ibyo byose bizovaho. Rero uyu munsi w'umwami ari umunsi w'umwana w'umuntu canke umuhero w'isi urakomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko mu gitabo cy'ibyahishuro Yohana igice ca 6 umurongo wa 15 kugeza kwa 17 haranditse ngo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi, babarira imisozi bati nimutugweko, muduhisha inyonga z'ibyagiye kuri ijya ntebe, kuko umunsi uburake bwabushitse kandi nindashobora guhagarara. Yohana nawe yabonye Yesu asa n'ugarutse, abona abantu bose b'abatunzi, abanyenkomezi, abidegembya, abagurano, abanyabwenge, ariko bagize ibyo byose ariko ntibagororokera Imana. Abona abo bose ngo bagiye gusaba uburuhungiro muri ambasade yitwa amabuye n'imisozi. Namwe murebe umuntu yari umunyabwenge, umuntu yari umugabisha w'abasoda, yagenda bamukikije afise escort y'abasoda, ariko akagenda gusaba ubuhungiro mwibuye mu musozi kandi azi yuko utavuga.
rero isi izoba yacanganye, ibibazo bizoba byahindutse. Rero uyu munsi urakomeye. Yohana ico yasigaye ariko arareba arakiburira inyishu, n'umuntu ashobora guhagarara. Niyo mpamvu hakenewe umuntu azohagarara isi yose yirutse, abantu bagiye kwinyegeza, ariko bakazohagarara bitewe nuko yatunze Yesu mu mutima, yemera kugoroka muri kino gihe gisa nk'iki kibi kimeze gutya, kirimo bino bimenyetso byinshi biranga umuhero w'isi tugiye kubabwira muri runo rukurikirane. Rero mugerageze kubireba. Rero nkuko twamye turiko turabibabwira muri kino kiganiro, tukaba tugiye kurabira hamwe gusa ibimenyetso bibiri biranga ko Yesu agira garuke. Mu bimenyetso bishika bitanu twigiramwo ko Yesu agira garuke, hariho ibyaremwe, hariho society ico bitwa ikibano, hariho ibihugu canke isuku ibihugu bitwawe n'ingorane zibirimwo, hariho imibiri y'abantu, hariho n'ico bitwa horizon. Ariko muri uno mwanya tukaba tugiye gusa kureba ukuntu umuhero w'isi ubonekera mu bimenyetso bibiri canke mu bintu bibiri bikomeye mu mibiri y'abantu ndetse no mu byaremwe, ico bitwa nature. Aha rero akaba ari byo bintu gusa tugiye kubaganiriza muri uno mwanya. Mushishikare gutega amatwi, aho tugiye kureba byinshi Bibiliya yavuze mu ijambo ry'Imana, abantu benshi batazi ko byabaye, ababizi nabo bitabakanguye mu mitima, bibatere kurondera Imana muri kino gihe cacu kimaze kononekara. Kandi sizonyiganyizwa cyane henshi, kandi hamwe na hamwe hazotera amapfa, hatere n'ikiza, habeho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga. Bazoteganishwa no kubomborana ku kiyaga n'imipfunda, kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko iby'inkomezi ibyo mu ijuru bizonyiganyizwa. Mwumvise rero yuko muri Luka ijambo ry'Imana ritweretse mu buhanuzi Yesu yasize avuze, ritweretse neza yuko hazi ibimenyetso mu kirere, n'inyenyeri, n'izuba, n'ukwezi. Hazoba ibimenyetso mu kiyaga, no kubomborana kw'imipfunda, ico nico bitwa inondation. Batweretse ko hazoba n'ibindi biteye ubwoba bitandukanye bizotuma amahanga ngo agwa igihumura, abantu bateganishwe n'ubwoba. Batweretse n'ibindi byitwa ikiza. Ikiza ni indwara zizokwaduka mu mibiri y'abantu, izimwe zandukira muza mwumva nyinshi. Batweretse n'izindi ndwara n'ibindi bitandukanye bizoba ku bimenyetso bizova mu ijuru. Batweretse ko hazoba kwisi naho ibindi byo kunyiganyiga, ico bitwa tremblement za nyamugigima. Ibyo byose rero mukaba ari byo muhejeje kumva mu ijambo ry'Imana uko ryabivuze. Rero ibyo nivyo tugiye rero kubabwira neza ibyo ari byo, igihe byabereye, nuko biriko biraba muri no minsi, kugira bishobore kudutera gukanguka, bishobore gutuma dushobora kusoma ubuhanuzi. Iyi si tuyikure mu bwenge, tuyanke, dukunda ijuru, dukunda kwera no kugororoka. Rero mushishikare gutega amatwi. Ibyo rero ni ibi mugiye gukurikirana muri kino kiganiro turiko turabashikiriza. Muri kino gihe cacu hakaba ariho imyuzure, ico ni cambere tugiye kubabwira. Iyi myuzure rero ikaba imaze kwibonekeza mu bihugu byinshi byo ku migabane itandukanye y'ino si, haba muri Afrika, haba mu Burundi bw'iwacu, haba no mu bihugu bya Amerika, Aziya, mu bihugu bitandukanye biri ku isi. Aho mugwereje gukurikirana no mu gihugu cacu rimwe na rimwe imisozi irahomogwa n'imvura, amazi agatwara ibisagara bitandukanye. Rero mu gihugu c'Ubuyapani mu mwaka wa 2013 habayeho umwuzure, amazi yaratwaye ibintu n'ibintu, atwara abantu benshi. Ikiyaga carabanje gisubira inyuma, abantu bibaza yuko babura ibigira bibe, bibaza bimwe n'ibindi, ariko amazi yaragarutse atwara abantu n'ibintu, abomora amazu, abantu barapfa ibihumbi byinshi. Ibyo byarabaye, abantu benshi birabakangura, abandi nabo ntibamenye ibyo ari byo, abandi bakabura uko babisigura. Muri Thailand naho habaye imyuzure, amazi ameze nkayo yabaye mu gihugu c'Ubuyapani nkuko muri ko murabibona. Aha naho
tsunami ikaba yagerageje guhitana abantu bagera ku bihumbi 250 ku munsi umwe, ku buryo ayo mazi yari afise umuvuduko ukabije cyane, ku buryo mu minota 75 gusa ayo mazi yagenda ibirometero 600. rero namwe muri ko murumva ko bwa bushobozi bw'Imana bwarimbuye isi ya mbere yo kuri no wabirimbuje amazi. ubwo bushobozi buri ko buragerageza kurimbura abantu n'ibintu, bitewe nuko ku bantu basoma igitabo citwa Last Day Events kikaba cerekana yuko bitewe nuko ibyaha byagwiriranye mu isi, hariho ibisagara bimwe bisigaye bikora ibyaha byinshi. ibyo ngo Imana ngo umujinya w'Imana ukaba uriko uratibuka kuri ibyo bisagara, Imana ikemera ikabikurako amaboko, ibintu byinshi bikiyadukiza bigahitana abantu n'ibintu, amazi akuzura, abantu bakibaza icabiteye bakakibura. rero muhejeje kubona, murebesheje amaso yabaye ku isi, ibyo akaba ari bimwe mu bimenyetso biranga ko Yesu abuca agaruka. rero ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo hariho n'ibindi byavuzwe mu gitabo ca Matayo igice ca 24 umurongo w'indwi, ahatubwira neza ko hazoba za nyamugigima, isi ku isi henshi hazoba kunyiganya igico bitwa tremblement de terre. cerekana ibimenyetso by'umuhero w'isi, twavuga ati mu byaremwe nico bitwa tremblement de terre. mu gitabo ca Matayo igice ca 24 umurongo w'indwi hatubwira neza yuko henshi na henshi hazoba kunyiganyiga ico bitwa tremblement de terre, nkuko twabivuze canke nyamugigima. aha kubasoma ibitabo mu gitabo citwa Qui dominera le monde canke ninda zotwara isi, ku ipaji ya 241 hatwereka yuko ku isi hamaze kuba nyamugigima nyinshi, cyane cyane ko nyamugigima ya mbere nkuko abantu tubizi neza yabaye mu kinyejana ca mbere, nuko ari nyamugigima yabaye igihe Yesu yari amaze gupfa. muri Matayo igice ca 27 umurongo wa 51 hatubwira ngo isi yaratigise, ibitandara birasadagurika. rero nyamugigima namwe murumva yabaye igihe Yesu yarapfuye, yari ifise ico isigura, ntabwo yapfuye kuza. niyo mpamvu ku bantu basoma Bibiliya, basoma ubuhanuzi, bafise ubwenge buri ku gihe, iyo ibintu nka za nyamugigima iciye mu gihugu, iciye mu ahantu runaka, bo bafise ico basoma, bafise ibyo bamenya, bakamenya ko Yesu ari ibyo yavuze bizoba biranga ukugaruka kwiwe. rero mu kinyejana ca mbere habaye nyamugigima 15, mu kinyejana ca kabiri habaye nyamugigima 11, mu kinyejana ca gatatu habaye nyamugigima 18, mu kinyejana ca 18 habaye nyamugigima 15, mu kinyejana ca 13 habaye nyamugigima 115. ubushakashatsi bwandanya bwerekana ko mu kinyejana ca 18 hoho habaye nyamugigima 640, ariko mu kinyejana ca 19 ho hakaba harabaye nyamugigima zingana n'ibihumbi 2119. hose rohereye mu kinyejana ca mbere Yesu akivuka kugeza mu kinyejana ca 19 hakaba bamaze kuba za nyamugigima 2,953. ibyo akaba ari ibintu byagiye biza biraba ku isi, ariko muri ibyo byagiye biba muri ibyo binyejana byose, reka tubabwire bimwe mu byari biteye ubwoba cyane. hariho nyamugigima yabaye muri Lisbonne mu gihugu ca Portugal mu 1755. iyo nyamugigima rero ikaba yari iteye ubwoba cyane, yahitanye abantu n'ibintu benshi, aho abantu bibajije ko Yesu agira garuke. iyo nyamugigima rero mu gitabo ca Matayo igice ca 24 hakaba batubwira ngo hanyuma ayo marushwa menshi ngo ingwisi izonyiganyiga, no kuvuga ngo iyi nyamugigima niyo yatumye agahamo ubupapa bwakorera abagorozi ba Protestanti barimo ba Luteri, ba Bunyane, ba Wycliffe, ba Zwingli, Jerome, ba Huse ndetse n'abandi gahagarara, kuko bagize ubwoba babona yuko nabi bihano by'Imana bigira bibaze ko bahagarika ko gahamo. hari yindi yabaye mu gihugu ca Venezuela muri Caracas mu 1812 ikaba yahitanye abantu bashika ku bihumbi 80. hari yindi yabaye muri Calabre muri side ya Itali, ikaba yabaye mu 1783, ikaba yagerageje guhitana abantu bagera ku bihumbi 100. ku bantu babizi neza nuko nko muri peninsule ya Kamchatka
Utah mu Burusiya mu 1952 naho habaye Nyamugigima itariki 11 z'ukwa gatatu. 2011 mu Buyapani naho ahitwa muri Honshu naho habaye Nyamugigima. Muri Alaska hu Buyapani ku itariki 7 z'ukwa gatatu 1962 naho habaye Nyamugigima. No muri Oceania ku itariki 26 z'ukwa 12 muri 2004 naho habaye Nyamugigima ikomeye cyane. Ndetse no muri Shiri itariki 22 z'ukwa gatanu mu 1960 naho habaye Nyamugigima nk'izo. Izi Nyamugigima rero muhejeje kubona akaba ari ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu, ariko muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 29 ndetse no muri Luka igice ca 21 umurongo wa 55 hatubwira neza yuko inyenyeri nazo zizotibuka. Hari ibimenyetso bizoba ku nyenyeri bikaranga ko Yesu agiraze ibyo byarabaye. Ibyo n'ibindi nibyo muri ko murakurikirana. Rero ibyo nabyo akaba ari ibimenyetso by'umuhero w'isi. Rero bantu mwese muri ko mudukurikirana, ibi akaba ari ibintu biranga yuko ubuhanuzi birayavuze bwerekana kugaruka kwiwe. Ariko turebeye mu byaremwe, ibi byaremwe murebesha amaso, ibi byaremwe biriko biragerageza kuburira abantu, ariko abantu ntibahumutse, ntibabona, bibaza ngo na mafe naturel nyene ibintu bisanzwe. Ku buryo muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 29 ho hatwereka yuko inyenyeri zizotibuka. Hari abantu bazi yuko bitabaye. Kubasoma igitabo citwa Tragédie des siècles hatwereka yuko mu 1833 igihe abaprotestanti bari bavuye i Burayi bariko barahamwa na Katolika, igihe bari bahungiye bageze muri Amerika, barabaye abantu b'Imana bakorera Imana. Hagera igihe nabo bagira ubukonje bati by'Imana. Muri ico gihe kugira Imana ishobore kubabyura, ishobore gutanga ico bitwa reveye, abantu bakanguke bavuga ubutumwa, inyenyeri zaratibutse muri ico gihe, byanditswe muri ico gitabo, ku buryo abantu ibyo bategerezwa kubyumva bakabimenya kuko byabaye. Hari ikindi kimenyetso rero cyanditswe muri Bibiliya cyo twasomye cerekana ubwira kabiri cyo bitwa eclipse du soleil. Abo naho ku bantu basoma ibitabo bitandukanye ndetse n'igitabo citwa Tragédie des siècles ku itariki 19 z'ukwa gatanu mu 1780 muri Amerika y'Uburaruko habaye ubwira kabiri bwari bukomeye cyane. Ni mu gihe abo bagorozi baba nuko baguriya mu mirere babwiriza ubutumwa, nayo yarabakanguye, babona izuba riraretse kwaka, birahinduka, ukwezi kureka kwaka. Ibyo bintu byose babihujije n'ubuhanuzi basomye, babona ko Yesu agira agaruke. Aha twe dusoma mu nyandiko nyinshi zerekana kahise ko guhera mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2016 muri kino gihe cacu hamaze kuba ubwira kabiri bugera ku 224. Ikindi cibonekezamwo kwiyerekana neza ku bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu nico bitwa les incendies canke imiriro yiyadukiza. Ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2016 mu gihugu ca Canada cyo Amerika, aha hadutse umuriro uyobera abahinga barapima baburi cabiteye, aho washoboye guhitana ibirometero kwadrate 1850, abantu bagira ku 100 nabo barahunga.
ibyo byose rero iyo miriro yadukiza haba mu bihugu by'iwacu mu bihugu bitandukanye imiriro ikiyadukiza kandi ubuhinga bwo gucungera neza ibintu by'umuyaga nkuba bukwiye Regideso yarazanye ubuhinga bwa none ariko iyo miriro ikaduka abantu bakabura ibyo ari byo abandi bakazana impamvu badashobora kuba bazi ariko ibyo byose ku bantu basoma hanuzi n'ibimenyetso by'umuhero w'isi hari amasanganya nayo yirirwa araba ku isi amasanganya y'amato atwara ibintu nayo aranyikira mu mazi ibintu n'abantu bikanyikirayo hari amagari ya moshi agira amasanganya abantu n'ibintu bigasambagurika imiduga ikagira amasanganya indege zimwe zihera mu kirere izindi zirazimira izindi ziragongana ku buryo guhera mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2016 berekana neza yuko hari hamaze kuba amasanganya amata twari ibintu n'abantu aragira amasanganya ibintu n'abantu bikanyikira mu mazi abantu bagapfa ibintu bigatwagwa matamwe bikabyara ingorane nyinshi cyane imiryango ikahaburira ababo ubutunzi bugahombera muri ayo mazi hari amasanganya y'amagari ya moshi asambagurika bikabyara ikononekara kw'ibintu n'abantu imiduga myinshi nayo iragira amasanganya ibyo bimwe nawe uzubyirebera muri karite y'iwanyu mu gisagara cy'iwanyu canke mu bindi bihugu kubagerageza gusoma indege nazo ziragira amasanganya atandukanye hari zizimira hari zihira mu kirere hari zigongana ku buryo berekana yuko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza muri 2016 indege 94 zagize amasanganya guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 naho amasanganya 40 ya gari ya moshi yarabaye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016 naho amasanganya y'amagari ya moshi nayo 40 yarabaye ku buryo guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2016 hari hamaze kuba amasanganya 80 ya gari ya moshi ibyo byose rero nibindi bitandukanye biguma byerekana yuko isi iyo mihindagurikire y'ibyaremwe biguma byerekana yuko isi maze gutagahunda imaze guturutonde ibyo byose rero inshuti z'Imana ibyo byose n'ibimenyetso biteza guhumura bikakwereka yuko Yesu bucaza tukamwitegurira hari ikindi cyitwa changement climatique n'ihindagurika ry'ikirere canke se mu gibihe aha turababwira yuko hari ibintu bimaze kwibonekeza ku isi muri Bibiliya mu gitabo cha Matayo igice ca 24 umurongo w'indwi haratubwira yuko hazoba amapfa ku isi aya mapfa azotegwa nico bitwa l'infertilité du sort no kuvuga ngo muri no misi isi yaratitutse barinda kwishiramwe amafumbire ya kijambere kugira ngo uburyohe ibyo nyunyu nka potassium bishobore kwiyongera abantu bashobore kwimbura nawe ugerageje kureba iwanyu ku gatumbi iwanyu uzosanga ibintu byahora byimbuka nko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 920 na 50 na 80 na 93 ibyo byose byaraheze ubu abantu basigaye barima bakoresheje amafumbire imyavu y'ibitungwa ibyo byose ubugaragwa ku isi buri heshi buguma bwibonekeza ibyo byose n'imenyetso biranga ko Yesu agiraze naho isi gerageza kuhiga gufata ingingo zishoboka kugira isi bayibongere bayishiremwe akanovera ariko nayo ubusa ibyo byose bizoguma bitituka kuko n'imenyetso biranga ko Yesu agira garuki hari ubushuhe buguma buribonekeza mu bisagara bitandukanye mu birere bitabamwe ubushuhe aha turababwira nk'ubushuhe bwabonetse mu mwaka wa 2015 mu gihugu c'Ubuhindi aho bwashoboye kwica abantu barenga 2,000 leta igerageza kubwira abantu ati baze baranywa amazi menshi shira abantu baze baroga cane ibyo byose n'ibintu biriko byerekana ku isi riko iratituka hindagurika ry'ibirere ririko riraba ku isi ibyo byose kabigize umuhero w'isi hari ico bitwa ozone nayo kagasenge gakingira izuba kariko karahera bitewe n'imyotsi y'amahinguriro ibyo navyo amanama menshi rakora ku isi yiga ikibazo c'amahinguriro ntibari bureke guhingura kandi ozone nayo igumira ikirahera ibyo byose byerekana ukurangira ku isi naho abantu benshi batabibona hari amatampete n'imiyaga yadukiza ikagurura inzu ikabomagura ibintu mu bigo byinshi iyo miyaga iramaze kubica iracika rero mu camake ibyo n'ibimenyetso mu byaremwe muri nature ibi byaremwe byose nabyo biriko biraburira abantu byereka abantu yuko Yesu abucaza abantu rero ntibabibona bamwe ntibazi ko ntibazi impamvu yabyo abandi babonye biba abandi bumva bivugwa ntabwo bibakangura bamenye yuko ari ibimenyetso by'umuhero w'isi
mwese muriko muradukurikirana, buri muntu wese akwiye kumenya ico bitwigisha. Muri Bibiliya mu gitabo ca Luka igice ca 12 umurongo wa 55 na 56, Yesu yabwiye abayuda yuko bakwiye kugendereza igihe, bakamenya iby'igihe nico kivuze. Rero ibyo bifise ico bitwigisha, yaba ya myuzure mwabona, yaba gutigita kw'isi, yaba inzara imaze kwaduka kw'isi, yaba maksida, ibi bintu byose tumaze kubona, ibyo byose bifise ico bitwigisha ko buri muntu wese akwiye kugendereza igihe, akihana mu mutima wiwe, akamenya ko Yesu agucagaruka, bikareka kumutera ubwoba, ahubwo akamenya yuko ari iherezo ry'ibihe, akitegura kankisi, akamenya ko dufise igihugu ciza tuzobamwo co mwijuru. Ivyo bikamuteguza kwitegura kuzibera ubudapfa, kuko ariho heza. Iyi si umuntu akareka kuyumirako, kuko gukunda iyi si by'ukuri namwe murabona yuko yashaje, yaheze. Ni nko gutenga tikiziga, nawe wibaza nimbo ruteruye, nawe undi si yaraheze. Rero Imana ishishikara kutwereka muri bino bimenyetso umugambi wayo wo kudufasha kwitegurira kugaruka kwa Yesu.